Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi b'iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu mwakoze guhitamo gukurikira amakuru twabateguriye iyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2021 Nyakanga umwaka wa 2023 yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Uyu munsi uhuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro mu Burundi. Rero ngo ivyo ntibikivugwa bivuye ku ngorane zitandukanye zihanze abarundi kuva mu mwaka wa 2015. Muri ano makuru muraza kubikurikira. Imvugo yo guhimiriza ubwicanyi ku batumva kumwe ibikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi irateye umutima uhagaze abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza. Muri ano makuru turaza kubashikiriza iby'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yavugiye muri zone Rugazi iri muri commune Kabarore kuri uyu wa kane. Ibihuha vy'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Gitega vyoba vyavuye kuki? Muri ano makuru turababwira ico vyoba vyaraturutseko. Imbonerakure zirabandanya gukora ibikorwa bigayitse byo kwica no gusinzikaza ubuzima bw'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Muri ano makuru turababwira uburorero bumwe bugaragaza iyo nyifato. Mu gice ca kabiri c'ano makuru nk'uko bisanzwe ku misi yose ya kane turabafitiye ikiganiro ako hambere tukaza kubashikiriza igice ca kabiri c'umuzo w'igitegwa njabukamazi c'ipampa. Sayo gusa muraguma hafi hari n'ayandi twabateguriye mu kanya ndabaha ikaze mw'idoniro. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubica ku masonga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye biramugora gufata ingingo nk'umukuru w'igihugu. Ivyo nivyo tubwirwa na bamwe mu bamwegereye bavuga ko biri mu bitera icuka kibi mu gihugu. Ivyo babivuze inyuma yaho habereye ibihuha vy'itembagazwa ry'ubutegetsi biturutse ku ngingo yo gukura umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo vyanse ko ishigwa mu ngiro kubera umushikiranganje wa mbere Janvier Nderakobuca yavyanse. Iyi nkuru yatororokanijwe na bagenzi bacu Bob Rugurika na Emmanuel Niyungeko muyishikirizwa na Emmanuel Niyungeko. Haraheze igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko aragerageza gukura umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo umugamba ariko akora kwa gasha. Amakuru RPA ikura muri bamwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru amenyesha ko uwo mugambi President Evariste Ndayishimiye awumaranye igihe. Ivyo ngo ni navyo byatumye haba icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye na Lieutenant General Prime Niyongabo harongoye ibiro bikuru bya gisirikare. Bimwe mu byo batumvikana ko nkuko amasoko yacu abimenyesha akaba ari ingene igihugu gitwawe na bimwe bijanye n'inyungu zabo. Bamwe mu bakorera mu biro by'umukuru w'igihugu bamenyesha ko imbere y'uko Evariste Ndayishimiye afata urugendo agana mu gihugu ca Cuba kuwa 10 Nyakanga uyu mwaka wa 2023 yahamagaye ubujejwe ivy'ingendo ziwe chef protocole General de Brigade Jules Ndihokubwayo araheza mu rwandiko yasize asinye ico bita decret mu kinyamazuru ko gukura Lieutenant General Prime Niyongabo. Ariko rero kubgayo makuru nyene ikugwa rya Prime Niyongabo ngo ryategereza kubanza kwemezwa na Gervais Nderakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi abanje nawe nyene gutera umukono kuri urwo rwandiko. Vyongeye amasoko yacu abandanya amenyesha ko Ndayishimiye yari yanabwiye uwasanzwe ajejwe ivy'ingendo ziwe General de Brigade Jules Ndihokubwayo k'urwo rwandiko yorushira Nderakobuca ari uko umukuru w'igihugu amaze gushika mu gihugu ca Cuba. Hambavu yo gushira iyo decret umushikiranganje wa mbere kugira ngo ayitere ku mukono Evariste Ndayishimiye akaba yari yabwiye uwumugendanira ko umushikiranganje wa mbere Nderakobuca amaze gushira umukono ku itegeko rikura mu mabanga Lieutenant General Prime Niyongabo baca batwara bamwe mu basirikare bacungera ku kirimba kongereza umutekano wo kw'iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB. Ariko General Jules Ndihokubwayo akaba yarungitse izo ngabo kuri RTNB umushikiranganje wa mbere Nderakobuca atarashira umukono kuri iryo tegeko. Hagataho amakuru
amakuru dukura muri bamwe mu basirikare bakuru akanemezwa mbere na bamwe mu nzego zikomeye ziperereza avuga ko igihe Jules Ndihokubwayo yakora ivyo yari yasize ategetswe na sebuja yarazi ko umushikiranganje wa mbere acatera umukono vyihuse kuri ubwo rwandiko rwo kubogoza umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto. Ibintu rero byahavuye bigenza ukundi kuko nk'uko amasoko yacu abandanya bishikiriza ndirako buca atemeye gusinya kuri nyategeko ry'umukuru w'igihugu acagira ko abwira uwo mugendanyi wa perezida Ndayishimiye ko ibijanye n'iyo ngingo atavyo bigeze bumvikana, aca mubwira ko yorindira bakazobivugana n'umukuru w'igihugu avuye mu rugendo. Amaze kumva iyo nyishu, ayo masoko mu gisirikare c'u Burundi avuga ko General de Brigade Jules Ndihokubwayo yaciye yongera abwira abasirikare bari bagiye gusimbataza umutekano w'insamirizi n'imbonesha kure by'igihugu ko bosubira ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Iyongerezwa ry'abo basirikare rikaba ryo ryateye amakenga bamwe n'abandi banabonye imodoka za gisirikare zijana ibirwanisho bidasanzwe muri izo nyubakwa za RTNB. Ico gihe mbere hakaba harakwiragijwe n'ibihuha byavuga ko hoba hagombye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi. Muri kino gihe hakaba harindiriwe ko umukuru w'igihugu atahuka kugira ngo hamenyekane ibigiye gukurikira. Emmanuel Niyunge ko tukiri mu bivugwa mu gisata ca politike navyo nyene narimejeje kubica ku masonga amajambo yavuzwe na Reveriyano Ndikuriyo aramuswa umugambwe CNDD-FDD muri zone ya Rugazi komine Kabarore iri mu ntara ya Kayanza, aho yazindukiye akora urugendo mu gatondo ko kuri uyu wa kane. Yasigiye bamwe mu bari bamwitavye amakenga n'ubwoba. Bamwe muri bo bavuganye na RPA bamenyesha ko amwe mu majambo yavuzwe na Reveriyano Ndikuriyo humvikanywemwo uguhimiriza ukwica uwo wese yoba atabona kumwe ibintu n'umugambwe CNDD-FDD. Iyi nkuru tuyibaze Eloge Diva Remesha. Ndongozi bahashike isaha 8 abanyagihugu benshi bagiye kwashika saa 10 bagiye nayo kwashika saa 11:30. Uyavuga numwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Kabarore intara ya Kayanza yari kavuga amasaha bashikiye ko abitavye ikoraniro rya Reveriyano Ndikuriyo yararamutagira urugendo mu gatondo ka kare ko kuri no wa kane muri zone Rugazi ya komine Kabarore. Mu majambo yashikirijwe no waramuswa umugambwe uri ku butegetsi, bamwe mu bari bamwitavye mu banywanyi w'umugambwe CNDD-FDD babwiye RPA ko yabateye ubwoba. Aha twovuga nko guhamagarira kuzimanganya bo yise amabingira. Yavuze ko bakwiye gucunga hamwe bobona umuntu wese bita intovyino yabise ngo amabingira, nakuvuga abantu batumva ibijanye na CNDD-FDD bose kari kubakuramo. Ibingira ibyo mu ntama urwana nayo ukayica mugabo intama igasigara. Ikindi nikijanye naho biboneka ko Reveriyano Ndikuriyo ariko arategura abanyagihugu ku bategetsi bashobora gukurwa mu mabanga barimwo. Atadomye ku rutoka bo yavuga uwaramuswa CNDD-FDD ngo yavuze ko abo bategetsi bomenya ko ibibanza barimwo atari vyibare vy'abatse. Yavuze ati umuntu wese yumvira ko bamukuye adashavye induru ntakire birarura. Nta muntu yaremewe kuzoguma ahari. Umuntu arasubiriza igihe kiwe kiragera arasubiriza akaza uwundi. Mu majambo yasigiye amakenga bamwe mu masoko yacu kandi nukumenyesha ko abarundi bose babwirizwa kuba abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD atawuvuyemwo. Yavuze n'ibindi bikorwa bijanye no kungene abanyagihugu b'abarundi bose bakwiye kubera rimwe CNDD-FDD. Udashaka kuzobaho azocavamwo agende. Yavuze yuko n'abigisha ari kubagirisha amanama bakabigisha ibijanye n'umugambwe hanyuma bakazoza baravyigisha abana samedi dimanche. Mwene izo ngendo nk'ubwo Reveriyano Ndikuriyo yakoze muri zone Rugazi mu masaha ya kare cyane yo mu gatondo vyabaye akamenyero muri CNDD-FDD. Haraciye iminsi agendera amazone atandukanye agize igihugu kugeza uyu munsi akaba ageze ku mazone arenga 250. Urakoze Eloge Diva Remesha. Aho nyene muri politike urongoye urunani Fosk asaba leta y'u Burundi guhagarika ibikorwa vy'umugwi Severe kuko ngo uriko ukwiragiza ibinyoma. Abivuze nyuma yaho uwo mugwi ujejwe ukuri no kunywanisha ushikirije kuri uyu wa mbere inama nshinga amateka na nkenguza amateka icegeranyo cemeza ko abahutu bo mu Burundi bakorewe ihonyabwoko mu mwaka w'1972 ivyaha vy'agahomerabunwa navyo bigakorerwa abahutu, abatutsi n'abatwa. Vital Nshimirimana abona ko umugwi Severe ufise intumbero yo kubiba amacakubiri mu banyagihugu. Kajya kagwi ka Severe na kagwi k'abasuma na kagwi k'ababeshi
atakindi kibaraje ishinga atari ukurondera icorirenza, atari ukubesha abanyagihugu kugira ngo berekane yuko bariko barakora, hanyuma gutyo baronke amakontra yandi babandanye ico kinyoma bariko barateragira mu Barundi. Uno munsi gitumye Severi isubiye guhaguruka kugira ngo isohore raporo, nukize yuko amaraporo imaze gusohora yose atakintu na kimwe yahinduye mu mitima y'Abarundi, kuko Abarundi nta muntu n'umwe yumviriza Severi kiretse ako kagwi k'abasenedede bayitumye, kuko ivyo bariko barakora ni kugira ngo bereke abahutu yuko hariho abantu babamaze, hariho abantu babarenganije, hariho ababanyaze, hanyuma kumbe bifashe yuko abahutu bose abari mu Burundi n'abari mu makungu bumve yuko bafise ibibazo bimwe, kandi bumve yuko barenganijwe kumwe, kandi rero yuko hariho intwaro y'abadede iriko irabafasha kubasubiza iteka. Ariko ibyo baravyihenda ko cyane, kuko ugiye ukabaza umunyagihugu yishwe n'inzara, umunyagihugu yigorewe ataronka imiti, umunyagihugu adashobora kurungika umwana ku ishuri, arakubwira yuko ibyo Severi kirazana atakintu na kimwe biriko biramwungura, ataco biriko biramubwira, na burya uko kuri bariko baravuga kuriko kujana mu nzira imwe, kandi bigaragara yuko ari kinyoma. Uno munsi rero twasubiye kumva ingene basubiye kubesha ngo mama mu bwicanyi bwahamye abatutsi ngo bwamaze iminsi 3, ngo mama ngo abatutsi b'Abanyarwanda ngo barafashije ngo mu gukora ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Ibyo rero bigatuma tugira tuti Abarundi n'amakungu barakwiye kugaba, kubera iyo batanguye kuzana imigwi y'abantu ngo bakoze ubwicanyi n'ahandi, yerekana yuko icyo kibazo giheza kikarengera Burundi gusa, kikega n'Abanyarwanda, kigega nabo batutsi bo mu karere, kuko icyo Severi ishaka ni ukwerekana yuko abatutsi ari bo bamaze abahutu. Hanyuma rero ibi byose bidutuma yuko dusubira gutera kamo inzego z'igihugu, abo bagifise umutima yuko boraba ukuntu bagarurira hafi ako kamaramaza y'imbuto y'amacakubiri Severi iri kirabira mu gihugu cy'u Burundi, kuko uko bizobandanya nta kindi bizovyara atari ubandanya bicanishamo Abarundi, atari kuvyara izindi njyane Abarundi batazopfa bituye. Nico gituma rero ujya mugwi wa Petero Kaberi ndayicariye ukwiye guhagarikwa bakanakurikiranwa ku kinyoma bariko baravuga mu gihugu cy'u Burundi. Amajwi ya Vital Shimirimana yatorokanijwe na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Buri wa 21 Nyakanga uko umwaka utashe, makungu arahimbaza umunsi wahariwe amahoro. Mu muhari inamahoro w'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bavuga ko uwo munsi ushitse usanga Abarundi bugarijwe n'ingorane nyinshi zibabujije amahoro zadutse kuva mu mwaka wa 2015. Muri izo ngorane Marie Louise Baricako arongoye uwo muhari avuga izijanye n'uburongozi bubi butubahiriza amategeko, igiturire no kutubahiriza agateka kazina muntu cyabaye ndanse mu gihugu, ugutwaza umukazo no kuburagiza abanyagihugu. Agasaba Abarundi bose kuja hamwe maze batorera umuti izo ngorane zose zibahanze bunze ubumwe. Barundi kazi bavukanye kuri uwo munsi igenekerezo rya 21 Nyakanga uko umwaka utashe, isi yose irahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro. Icivugo c'uno mwaka nicokorwa kugira amahoro asasagare, ivyifuzo vyacu mu guharanira iterambere rirama kuri bose. Ishirahamwe mpuzamakungu riturarikira kwiyunga, ritwibutsa ibanga dusangiye twese hamwe n'umwe wese ukwiwe kugira dushire imbere amahoro. Nkako amahoro niyo nzira y'ukuzogera kuri ryahangiro ry'iterambere rirama, ari wo mushinge wa kakaranga k'amahoro kuri bose. Nk'uko yabitangaje nyakubahwa Antonio Guterres arongoye ishirahamwe mpuzamakungu, amahoro arakenewe cane ubu kurusha uko bitari vyigere biba. Ingwano n'indyane vyiraye bishira abantu mu kaga, mu bukene n'inzara, bikomora benshi bahunga iwabo. Isi igeze habi hababaza. Tudashize hamwe ngo twiyemeze twese gufatikanya inzira yarya amahoro twifuza, nabo tuzohurira.
muri iyo ntumbero aka kamo k'abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi duhamagarira abarundi bose gushira hamwe ngo bakorere amahoro no gushira hamwe kw'abarundi. Abarundi barasinzikajwe barazingamikwa n'indyane ziraye mu gihugu kuva mu kwezi kwa Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 aho umugambwe CNDD FDD washikira ku butegetsi biciye ku biganiro vyashitse kuri ya masezerano y'Arusha yarondera amahoro no kunywanisha abarundi amwe yo mu mwaka w'2000. Abanyagihugu benshi babanje kugira icizere ko Burundi bwashitse kuco bwari bwarifuje gushikira amahoro, ukubana neza, gusubiza hamwe tukunga ubumwe ariyo nzira yo gushikira ryaterambere ryama no gutonganirwa kwa twese. Ihibambewe ya mahoro no gusubiza hamwe byabaye nk'indoto yaciye izima. Uravye ibibazo bijanye no kubura uburongozi ubona kure, kubura intwaro nziza, ukubura ubutungane n'isonerwa ry'agateka kazina muntu, ukurya ruswa byabaye ndanse, ugusesagura itunga ry'igihugu, byinshi gutwaza umukazo no kuburabuza abanyagihugu, iterabwoba bikorwa n'abajejwe umutekano, wa mugwi w'imbonerakure, hakaba n'ubwicanyi, ugufata ku nguvu no gukorera yandi mabi menshi afatiye ku gitsina bigeme n'abakenyezi, gusahura no gusambura amatungo y'abanyagihugu, ukwica, ukunyuruza no kubuza uburenganzira bwa kiremwa muntu bwo kuvuga ico umuntu yiyumvira. Ivyo bikaba ari byo byazanywe nako kabi kahitiye mu gihugu, ukudatora umuti kwako bikaba bidasa n'ivyoraza ishinge abajejwe igihugu. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Tumira mate tubandanye. RPA Nena babwiye imbonerakure zibandanya kwica no gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubwa IDHB. Mu cegeranyo caryo cyo kuri uyu wa gatatu, iryo shira hamwe rifata imbonerakure nk'ikigwanisho kitamenyerwa c'umugambwe CNDD FDD. Emile Nibasumba. Kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022 imbonerakure zabandanije gukubita no kwica abanywanyi benshi b'umugambwe CNL mu mihinga itandukanye y'igihugu kubwishira hamwe IDHB. Iryo shira hamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi rivuga ko hamwe izo mbonerakure zabagiriza ubusuma canke ibindi imbere yo kubakorera ikibi. Imbonerakure zarakubise ziranica abandi banyagihugu atawamenye nimba bari mu migambwe kubw'ico cegeranyo nyene cyashizwa habona ku munsi wa gatatu. Ibindi IDHB ivuga nuko rimwe imbonerakure zagirizwa gukora ayo mabi zafashwe, ariko kenshi ngo nta wigeza zikomakoma. Iryo shira hamwe rivuga kandi ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ahindagurika mu majambo abwira izo mbonerakure mu 2022 ngo yazibwira guhigura n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Imvugo bene iyo ngo ikaba yaragabanutse mu mezi 6 ya mbere y'umwaka w'2023, ariko muri Rusama ari Bubanza Reverien Ndikuriyo ngo yarahamagariye abanywanyi ba CNDD FDD gukura mu nzira intambamyi muri ibi bihe by'amatora. Amabakorwa n'imbonerakure arateye impungenge muri ibi bihe Uburundi bwimirije amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka mu 2025 kubwa IDHB, aho iryo shira hamwe ritangazwa n'ingene n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabwiye imbonerakure ku munsi wazihariwe kuwa 26 Myandagaro gucungera umutekano w'igihugu. Iryo shira hamwe riharanira agateka kazina muntu rigasaba makungu kugondoza Evariste Ndayishimiye kugira ngo agire impinduka ziboneka mu bijanye n'agateka kazina muntu, mu kugurura urubuga rwa politike n'umwidegemvyo w'abanyagihugu, hamwe no gushiraho icuka ciza cotuma amatora yo mu 2025 aba amatora yizewe kandi akaba mu mahoro n'umutekano. Urakoze Emile Nibasumba. Nkuko nene babwiye mu ntango zano makuru, bimwe mu bikorwa vy'izo mbonerakure hari misore y'imbonerakure zo muri zone Maramvya komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura zihaye ububasha bwo gushinga amabariyeri ku mitumba igize iyo zone,
aho baca bafata abanyagihugu bakabambura ivyo bafise byose bakongera bakabasinzikariza ubuzima. Abanyagihugu bo muri iyo zone batekewe n'ubwoba narijya uwurongoye iyo zone ari nyuma y'iyo ngendo yo guhohotera abanyagihugu. Izo nizo na Dani Claire iratwumva. Abanyagihugu bo muri iyo zone ya Maramvya bamenyesha ko byose byatanguye kuwa mbere w'indwi irangiye aho hazi uwurongoye umugambwe CNDD FDD mu Kirekura afatikanije n'uwurongoye umugambwe ku mutumba bagirisha inama abanyagihugu bababwira ko ata muntu n'umwe arikuriwe gutembera inyuma y'isaha 3 z'ijoro. Isoko ryacu rimenyesha ko iyo ngingo yaciye itangura gukurikizwa ubwo nyene aho abafashwe amasaha arenze bakubiswe bagashaya. Ndakuvuga ko rero ukuntu bimeze iyo nama kubitangura bavuze yuko ata muntu ashobora kurenza isaha 3 kuri uwo mutumba wa 12 Kirekura. Ndakuvuga rero izo saha 3 guhera uwo munsi wa kabiri namwe abaye ku munsi wa mbere bashashagura kugaribara abantu bakakubagurwa bagakubitwa kugera no munsi nyene ku munsi wa kane w'itariki ya 21 y'ukwezi kw'icenda niko bikimeze. Ndakuvuga ko iyo nama yayirongowe n'abo babiri kabirongo n'uwitwa kure yitwa Gode nibo banategeka bagira n'ubuhamyi bwo gutegeka ayingana kure gukubita abantu. Amakuru dukesha abanyagihugu bo muri zone Maramvya amenyesha ko hari n'abanyagihugu bafatwa bagakubitwa bakagenda bambuwe n'utwabo twose. Hano baratanga akarorero. Ku munsi wa kane w'indwi yahera niho habaye ihungabana rikomeye cyane mw'ijoro yahimbonera kure zari zaziye barabara hacabaho abantu bari bagiye kwirarira imirima yabo y'itomate muri iyo nzira ashobora kubagurwa arakubitwa bahembwa amafaranga angana n'ibihumbi 105. Abaheshuye gukubagurwa muri iryo joro ni uwitwa Thierry n'uwitwa Babarawo Batanzira Babarawo nibo bashoboye gukubagurwa muri iryo joro barakubitwa sinaho bagirirwa nabi. Abanyagihugu muri zone Maramvya basaba abarongoye intwaro guhagarika iyo ngendo hakiri kare. Mu rugendo rwa RPA twarondeye Shimirimana Albert arongoye zone Maramvya ngo agire icyo ashikiriza kuri abo banyagihugu arongoye bahohoterwa atwishura ko ataca biziko. Nayo musitanteri wa komine Mutimbuzi Simeo Butoyi twamurondeye kuri telefone yiwe ngendanwa ariko turamukena. Dani Claire iratwumva tugukengurukire. Kirazira kwihanira naho umuntu aba ari mu makosa kiretse ubutungane bwobwo bubifitiye uburenganzira hakurikijwe amategeko. Bishikirizwa na Jean Nayabagabo arongoye ishirahamwe AVDP riharanira agateka k'abapfunzwe mu karere k'uburaruko ubuseruko no hagati mu gihugu. Ivyo abishikirije nyuma yaho hari umunyororo aheruka gupfira mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi mu ntara ya Ngozi biturutse ku mahiri yakubiswe n'imbonerakure mu gisagara ca Ngozi. Jean Nayabagabo asaba abapolisi bacungera ubusho kwirinda kwakira abantu bazanye bahohotewe canke bakubiswe cane. Umviriza Jean Nayabagabo. AVDP muri kano karere ririyamiriza ingendo y'abantu bamwe bamwe bagifisa agatima kabi ko kwihanira mu gihe bafashe umuntu ari mu makosa. AVDP muri kano karere ritanga akarorero ka hafi aho hari umuntu yitwa Nduwimana Pascal yafatiwe muri komine ya Ngozi aho bivugwa ko yariko ariba abamufashe bacamurengera ko bamukubita amahiri babonye abaye intere bacamujana mu gasho k'igipolisi k'Inyamiramabi Teji aho yahavuye apfira. AVDP muri kano karere imenyesha ko ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kwihanira uwamukoreye ikosa ariko amategeko aremerera umuntu wari we wese gufata canke gutesha inkozi y'ikibi igomba konona hanyuma iyo nkozi y'ikibi igashikirizwa ubutungane bwobwo bujejwe guhana hisunzwe amategeko. AVDP muri kano karere rirashimira cane abajeje ubutungane mu karere k'uburaruko ko bwafashe mu minwe ico kibazo maze abazokwagirwa n'ico caha bagacirirwa urubanza rw'igikubiriraho mu ntumbero yo guhasha iyo ngendo mbi yo kwihanira. AVDP muri kano karere rirasaba kandi n'abapolisi baba bacunze agasho akariko kose ko bokwirinda cane kuza barakira abantu bazanywe gupfungwa bahohotewe canke bakubiswe. AVDP muri kano karere rimenyesha abo vyega bose mu gihe hari umuntu yapfiriye mu gasho icihutirwa atari kumufuba ahubwo ari kubanza kurondeza umuryango wiwe no gutohoza ikibacishe uwo muntu. AVDP rimenyesha ko ririko rikurikiranira hafi ibijanye n'iyo dossier. Haraheze imisi 8 umunyagihugu yitwa Kazovio Jean Marie yabuzwe irengero mu muryango wiwe bakavuga ko
kuva ku igenekerezo rya 14 Nyakanga uyu mwaka ariho bamuheruka ava muhira aho yarasanzwe aba muri zone ya Kanyosha muri quartier Musama mu masaha y'inyuma ya saa sita agiye mu mirimo yiwe ya misi yose. Umuryango rero bakavuga ko barondeye ahantu hose no mu busho bwose baramubura. Inyuma yo kumubura bakaba baranituye igipolisi kugira kibafashe kurondera uwabo, ariko gushika uyu munsi nta gakuru kuwabo bararonka. Abarundi bahungutse bava mu bihugu bitandukanye bari bakwiye kubahirizwa mu gateka kabo hamwe no mu vyabo. Ivyo bishikirizwa n'icegera c'umukuru w'urunani rw'abarundi b'intungane RCP afatiye ku mabi atandukanye abategetsi bakorera abahungutse, aho abaherutse guhunguka bo mu ntara ya Cibitoke batswe n'umushikiranganje Martin Teretse imfashanyo ishirahamwe ACR yari yabatekereye. Jave Nibigira agasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuva mu gacerere agahana uwo mushikiranganje, ariko akora ibihushanye n'amajambo abaserukira leta babwira abari mu buhungiro iyo baje kubahimiriza gutahuka. Kurikira Jave Nibigira nicegera c'umukuru w'urunani rw'abarundi b'intungane RCP. Kuva Perezida Ndayishimiye yimitwe akaba perezida w'igihugu yasabye yuko abahunze bohunguka, eka yanungitse intumwa mu bihugu bitandukanye guhimiriza abahunze kugira ngo bashobore guhunguka. Ariko rero uyu munsi uravye biriko biraba, aho usanga abahungutse banyuruzwa abandi bakicwa, eka n'utwabo tugatwarwa n'abarongoye intwaro canke abandi nzego zitandukanye. Biboneka yuko rero hariho imvugo itandukanye rwose n'ibikorwa. Icambere cyose nuko umuntu yomenya yuko guhunga k'umuntu n'uburenganzira bwiwe, nkuko kandi uburenganzira yuko umuntu ashobora guhunga mu gihe abona yuko mu gihugu arimwo abangamiwe. Cya kabiri naco nuko uyu munsi umuntu yokubaza ati mbega none ingingo leta ifata ziba zumvikanye yuko canke umwe wese akora ibyo ashatse, kandi byumvikana nyine gatoyi ingene umushanganye hagati mu gihugu cofata ingingo yuko ahagarika amafaranga yahora ahabwa abahungutse, aho ayo mafaranga yafasha mu kubasahiriza nabo kenshi usanga benshi bamaze imyaka myinshi bataye mu gihugu. Ikindi naco nuko rero uravye inyifato y'umushanganje Martin Teretse ari inyifato idahumuriza abasanzwe mu bihugu bitandukanye nk'impunzi, aho umva yuko harimwo imvugo y'iterabwoba, imvugo yo gukekeza, imvugo yo gukengera. Nico bituma rero ico umuntu yosaba cyane cyo nuko hoba kuvuga rumwe kuvyekeye guhunguka. Ikindi naco nuko ho kubahirizwa cyane cyane abahungutse mu bihugu bitandukanye, aho usanga abanyurujwe atakacira, abishwe atakacira. Amuntu kwibutsa yuko hariho abahungutse benshi amaze kwicwa, ariko atakimwe itegira ivuga ko canke abajejwe amatohoza ngo ico bashikirije. Kintu kandi nuko uyu munsi umuntu yomenya yuko uhungutse afise agateka nk'undi murundi wese, kandi ategerezwa kubahirizwa mu vyiwe no mu biwe. Umuntu rero yangiza asaba yuko mu gihugu yova mu gacerere, niyaba ingingo zifatwa atadushikiye avyiyamirize, afatire ibihano bidasanzwe umushikiranganje, tuva yuko ariko aratuba umugambi yo guhunguka ko barundi ku bushake bwabo. Mu gisata c'amagara y'abantu naho hareze imisi 6 hatagira umuyaga nkuba n'amazi ku bitaro bikuru vy'Imurore ni muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Kubera ubwo bukene bw'amatara n'amazi vyatumye ubuzi bumwe bumwe buhagarara. Ubu abagwayi kugira baronka amazi barinda kuyagura mu mihana yegereye ivyo bitaro. Idonido na Eloge Divin Remesh. Bamwe mu bakozi bo ku bitaro bikuru vy'Imurore muri komine ya Gisagara y'intara ya Cankuzo bamenyesha ko batorohewe mu kazi kabo biturutse kwibura ry'umuyaga nkuba rimaze hafi imyisi 6. Uretse ivyo n'amazi yarasanzwe aboneka ashikanywe kuri ivyo bitaro n'imoteri nayo ntayo. Umwe mu bakozi bakorera kuri ivyo bitaro amenyesha ko ubuzi bwinshi butariko burakogwa. ku bitaro si ikintu coroshe, ata matara hari n'amazi bica bijana, nta n'amazi dufise. Urumva ikibazo ni iki, ikibazo bica bikwega vyinshi. abantu babahana batagira amazi, batagira amatara, ingorane ziba
ivyerekeye isuku akazi kagaca gahagarara kubera dukoresha ivyuma nyene ubuhinga bwa none bigaca bihagarara. Ibice bigize ivyo bitaro bigenda bimera nabi uko iminsi igenda. Umwe mu bakozi amenyesha ko ahatinzikaye cyane ari aho abavyeyi bibarukira hamwe n'ahagwarira abafise ibikomere. Urumva ahantu hatari amazi hatari amatara urumva ko ari ikibazo isuku kurikira bibarike na cyane cyane hari abagwayi b'ibikomere hari abakenyezi baje kwibaruka ndakubariye no gukoropa ubundi bikoropa nawe wumviriza ahantu hahurira abantu nk'abo ntivyoroshe aho tutibagiye mu tuzu twa sugumwe. Abanyagihugu bitura ivyo bitaro co kimwe n'abasanzwe bahakorera basaba ko umuti kuri ico kibazo wotogwa mu maguru masha hataraboneka abagwayi basinzikara cyane canke abandura indwara ziturutse kw'isuku rike. Mu ruganda rwa RPA twarondeye abo mw'ishiramwe Regideso mu ntara ya Cankuzo kugira twumve ico bashikiriza ariko ntitwashoboye kubaronka. Urakoze Elodiva Remesha. Bamwe mu bakozi bakukira akarere k'ubuvuzi ka Rutana basaba kuronswa amafaranga y'agashirukabute bahabwa n'ishirahamwe mpuzamakungu PAME. Bavuga ko haciye ukwezi ako gashirukabute karabonetse ariko ntibagahabwa, bakagiriza abarongoye ako karere k'ubuvuzi gukoresha akamwana wa mama mu gutanga ako gashirukabute ngo kuko kariko gahabwa bamwe abandi ntibakaronke. Izo nizo na Elvis niyo mwungere. Abo bakozi bariko basaba kuronswa utwabo nabo ku mavuriro yo mu karere k'ubuvuzi ka Rutana bavuga ko batumva ingene amafaranga yabo y'agashirukabute bahabwa na PAMU amara ukwezi ku makonti y'akarere k'ubuvuzi ariko ntibayahabwe. Bagatangazwa nuko bagenzi babo bakorera ku biro vy'akarere k'ubuvuzi bo bamaze guhabwa ako gashirukabute ivyo babona ko hariko hakoreshwa kampinga yanje. Dusaba dushimitse ko pensioneri wa gisirikare Irambohoye Wilson amafaranga ko yaduha kuko abo bikorana bobo yaramaze kuyabaha baramaze kuyagabura ukwezi kose kurarangiye. Rero natwe mu mavuriro mato mato turakeneye kuyaronka kuko dufaranga tuva muri PAMU kuko bahora batuduha. Rero igituma dusaba dufatamba mu bukene abanyeshuri bariko baja ku mashure yaraje tuyakeneye. Basaba abarongoye igisata c'ubuvuzi muri iyo ntara ya Rutana hamwe n'abarongoye ishyirahamwe PAMU mu gihugu gukurikirana ivyo mafaranga yabo bakayaronswa. Twashaka gusaba ishyirahamwe PAMU bisanzwe bitanga amafaranga ko byokurikirana iminsi yose bitanze amafaranga ku madesishan ko abo yagenewe abashikira kuko ni ibintu bitumvikana na gatoyi aho hariho bamwe kandi bakora akazi kamwe bashobora kuronka ako gashirukabute mugabo abandi ntikabagenewe. Ahanye amakenga ahari nta nzego na zimwe zisanzwe zirongoye intara mu by'ubuvuzi zirigera zibitubwira igituma aho gashirukabute kataragushikira. Ishyirahamwe PAMU rijejwe ifungurwa kw'isi risanzwe rikorana n'igisata c'amagara y'abantu. Uruganda rwa RPA rwakuye Irambohoye Wilson ajejwe ubutunzi bw'akarere k'ubuvuzi ka Rutana yadukiriye ku murongo wa telefone duhejeje kumubwira icyo twamuronderera. Twanakuye muganga Kaze Kore arongoye intara y'ubuvuzi ya Rutana we yatubwiye ko ayo makuru atabiyarazi atwemerera ko agiye kubitohoza. Elvis niyo mwungere. Duhereza aya makuru ku kiganiro ako hambere. Mu kiganiro ako hambere cyo kuri wa 2021 Nyakanga umwaka wa 2023 tubandanya tubayagira ku muzo w'igitegwa c'ipampa. Muri kino gice ca kabiri mukaza kumva inzitizi zimwe zimwe zagiye zirononera uburimyi bw'ico gitegwa njabukamazi mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ikiganiro ako hambere mugishikirizwa na Josiane Muzaneza. Ako hambere ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ipampa ni kimwe mu bitegwa njabukamazi byazanywe n'abazungu b'abakoroni rikaba ryatanguye kurimwa mu Burundi mu mwaka w'igihumbi 1920.
mu kiganiro giheruka mwarumvise ko mu ntango cyatanguye kurimwa mu kiyaya c'imbo gusa mu nyuma gitangura gukwiragizwa mu zindi ntara kama naho bitoroshe na gatanini bivuye ku bindi biterwa vyarimwa hamwe hamwe nk'ikigazi bikagirira akamaro kanini abanyagihugu baho. Uyu munsi naho tuza kuba yagira ku zindi nzitizi zagiye ziratuma igiterwa c'ipampa gisubira inyuma mu Burundi kandi cari mu vyinjiriza amafaranga igihugu n'abarimyi. Umutumire wacu ari we Ernest Habimana yanonosoye ivy'akahise akaba aza kubitugira ku muriri. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Josiane Muzaneza, ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nk'uko tubisoma mu bitabo vyagiye birandikwa n'abashakashatsi b'abarundi banonosoye ivy'akahise, kimwe mu vyatumye umwimbu w'ipampa utaba mwinshi nk'uko vyari vyitezwe harimwo ko ubwoko bw'ipampa bwazanywe mu Burundi ari ubwoko budatanga umusaruro munini nk'ubundi bwoko busanzwe burimwa ahandi mu bindi bihugu. Ariko naho biruko hariho izindi ntambamyi zagiye ziritambika imbere y'uburimyi bw'ico giterwa njabukamazi nk'indyane zihitiye mu gihugu nk'uko tubibwirwa n'umutumire wacu Ernest Habimana. 1943 umwimbu w'ipampa wari ugeze ku itoni 8,813 guhera mu 1993 gushika mu 2006 murabizi Uburundi bwari bwaguye mu kaga, hari habaye hateye ikiza. Turibuka ko inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye habayeho ubwicanyi budasanzwe bwahitanye abarundi benshi, yaba Abahutu yaba Abatutsi. Abarundi bamwe baratabarangara baje inyuma y'igihugu, abandi bangara ku misozi gushika yaho batari bakironka umwanya uhagije wo kwitaho ibijanye n'uburimyi. Eka mbere n'abajejwe gukurikirana ibijanye n'ipampa bakabura uko babigenza kubera igihe cy'intambara. Rero muri iyo myaka 13 abarundi bari bari mu kaga, vyatumye ubuzima bw'igihugu butosekara cyane, mbere n'ibijanye n'uburimyi bw'igiterwa c'ipampa bugahungabana. Naho biruko rero abarundi baba ibihumbi 12 baravuga yuko barima bakongera bagasarura ibijanye n'ipampa mu 2008. Rero hakaba abarundi barima kuri hegitari 3,700 bagashobora no kuronka umwimbu ushobora kuba ungana n'itoni 3,000. Nk'uko muvyumvise umwimbu w'ipampa waragabanutse inshuro zigera kuri 3 mu myaka 13 bitumwe n'intambara. Ariko naho biruko mwumvise ko hari abarimyi batadebukiwe barabandanya kwitwararika ico giterwa. Utwo twigora ariko tukaba twahavuye tuburizwamo na bamwe mu bategetsi bari muri leta nshasha yari yashinzwe muri 2005 inyuma yayo magume. Mu kubikora nk'uko tubandanya tuvyiganirwa n'uno mutumire wacu, abo bategetsi bari bahahamye amaronko bakaba babicishije mu kwigarurira amatongo yari mwamwe ipampa be no kunyuruza umwavu wari ugenewe iyo mirima. Ikirere cyarahindaguritse cyane ku buryo bibangamira cyane ibijanye n'uburimyi hamwe n'umwimbu ujanye n'ipampa. Ntitwokwibagira ibijanye n'ubuyobozi. Mu Burundi habonetse cyane inyonyeza y'imyavu, kandi tuzi ko imyavu ari nayo yagomba kuja gukora mu bijanye n'ipampa. Rero iryo nyonyezi ryakorwa n'abategetsi bamwe kugira ngo baronkemo amafaranga, abandi kugira ngo babijane mu bindi vyabo. Rero ivyo bigatuma
umwavu ukwiye utaboneka kugira ngo abarimyi b'ipampa baronke umwavu ukwiye barimo ahantu hanini. Hariho n'ibijyanye kandi n'ingeso mbi y'abayobozi bamwe bamwe bategetsi bihagira amatongo yari yagenewe kurimamwo ipampa hanyuma bakayagira ayabo kugira ngo bayakoreshe ibyo bishaka. Uretse rero ubwo burongozi bubi hari n'izindi nzitizi zagiye ziraza buke buke zigenda zirazingamika ico giterwa c'ipampa. Aha umutumire wacu atanga akarorero kwigwirirana ry'abantu ku murindi munini na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Ipampa naho baririma mu Burundi kandi naho n'ubu bashiririma hariho ibintu bimwe bimwe bituma ipampa ridatera imbere cyane cyane ibijyanye naho ryarimo. Uravye mu ntara y'Imbo ntibashobora kurima ahantu hanini cyane kuko bavuga ko ahandi aho bagomba kurima ari hato kuko urenganye kure Gatumba hari ahantu hariho icyunyunyu. Ibyo rero bigatuma icyunyunyu nacyo bigatuma ipampa ridashobora kubaho neza. Hanyuma hari ikindi uvuye mu ntara y'Imbo umanuka tukamenya ko Bujumbura nayo iri muri icyo gice, naho kugira ngo ritera imbere nuko baba bafise ahantu hanini bagomba kurima, ariko ntibari kurima kure kuko Bujumbura nayo ari umuji ugomba kuguma waguka. Ibyo bigatuma haboneka ubutaka canke isi ntoya yo kurimamwo ipampa. Hari ikindi naco cyatumye ipampa ridatera imbere cyane ni ibijyanye n'igwirirana ry'abantu. Igwirirana ry'abantu baba bakeneye aho baja kurima abandi aho baja korora, mbere bigatuma abarimyi n'aborozi batumvikana. Muri ico gihe rero iyo aborozi baba bakeneye aho bororera naho baragira amatungo yabo, ivyo vyatuma bigabanya ibijyanye n'uburimyi bw'ipampa. Aha mwomenya ko ubu igiterwa c'ipampa gisigaye kirimwa mu ntara kama y'Imbo gusa, neza na neza mu ntara zibiri arizo Cibitoke na Bubanza, nk'uko biri mu cegeranyo cakozwe n'ihinguriro ry'ipampa Kojerko mu mwaka wa 2018. Umwimbu w'ipampa washoboye kuboneka wangana n'amatoni 2,500 gusa. Mu bituma ico giterwa gitera gisubira inyuma cane nk'ibirenge, hakaba hiyongeyemwo uretse ivyo twabayagiye igiciro c'intica ntikize ku kiro c'ipampa, ibiheza bigatuma abarimyi badebukirwa bakijukira ibiterwa mbombarugo, hamwe rero kandi n'uburyo bugikoreshwa mu burimyi mu Burundi no kuvuga isuka, mu gihe ipampa risaba kurimwa ahantu hanini cane. Ikindi mwomenya nuko uretse ko ipampa ryagirira akamaro abarimyi, ryaranatumye abarundi ibihumbi n'ibihumbagiza baronka ubuzi ariko bagiye baratakaza uko umwimbu w'ipampa wagiye uragabanuka. Aha twotanga akarorero k'amahinguriro nka UPC ryakora amapampa na compresse bikoreshwa kwa muganga, hamwe n'ibikoresha abakenyezi n'abigeme bifashisha mu gihe bari mu butinyanka. Ihinguriro kwa Imi Frère ryahingura inyuzi zo kubarira, hamwe na Lovenco ryahingura uburengeti. Ayo yose n'ayandi tutarinze kudondagura yaramaze kubugara burundu. Izo bikoresho byose ubu tukaba tuja kubigurira hanze kandi twari dushoboye kuvyikorera. Akaba ari no ngaha nshuti namwe bakunzi ba RPA, kino kiganiro twari twabateguriye giciye kigarukira. Mwakoze mwege mwese mwari muduteze yompi. Nshimire bimwe bivuye ku mutima umutumire wacu Ernest Habimana yanonose ivy'akahise ku mwanya yadutije. Josane Muzareza ariko ndabashikiriza kino kiganiro, ndabikebanuye ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi nagaba. Ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragaba. Ako hambere
Josiane Muzaneza nshuti namwe bakunzi mwakoze kudutega yompi amakuru twabateguriye naha agarukiye nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi abashikira tankomanzi bakenuye Marie-Ange Irakoze twari kumwe kuri mikro ndabikebanuye kiraho muba mwubahwe na gahwana